Muri gomeze tanguye kuvugana ko Ange yahebwe n'umugabo hasigaye indwi zibiri gusa bagire mariage. Ntazobora n'abavuga ko nayo umukosha. Harageze igihe rero arantumako. Komera ubyakire kandi ubyumvirize. Konje je me suis décidé yo kubikubwira kandi ugomba kubyakira. Je vais me décharger. Escribí tu nombre 1000 veces en la pantalla de mi celular. Lo borré antes de enviarlo, como si eso doliera menos. Nabara kuko ndapfuye urupfu rubi narize universite naramaze kukubura diploma. Muzikazikira hanze kubera wowe umara amaziro. Wenyakibiri wamariye bivuze. Kunyici kudakwici. Usanzwe ko nigwariye umutima. None ubayugiye uzingere mushikawe ari gisine atakintu na kimwe yitayo. Urumva wahavuye hari ikindi cyo bagisigaye atarukuzo. Abakobwa baratwenza uraronka n'ingufu zo gufata amakosa ukayashira ko jewe cikosa afise nigari nukubona kuguye inyuma n'ivyaha byose byawe ndiko ndahishiraga Ange bakoze ivyaha anuka nica ni hamwe mbyuka abantu bose atanu umuntu numwe azosubira no kunyegera andamutse igikundiro cyose yakimaze erega ugendana n'umuntu yavumwe nawe ukavumwa nkawe ariko kudetse mbwira ikintu nyamukuru cyatumye nyine usohokana out tuka ni Fanny Ravine mu yindi sura aje yitwa Ange. Ni Fanny Ravine mu yindi sura aje yerekana itandukaniro giwe n'abandi bakinyi b'amafilme mu Burundi. Uyu numwe mu bakinyi b'u Burundi bateye ubwoba, numwe mu bakinyi b'u Burundi bigeze kwandika izina ariko no munsi akavuga ati shaka kugisubiza. Ni mu gihe uno mwaka byamugoye gutahana gaya gashimaka best influencer Burundi. Aho twabonye ko katahanye Mimi Mireille akakurikiye kuko akambere katahanye mu DJ. Rero Fanny Ravine numwe mu bavuze ko uno mwaka bwirizwa kwandika izina ku rugero guko asubirana ikibanza ciwe. Aho ni mu gihe mu mwaka wa era Ariwe yari yagatanye. Rero uno mwaka akavuga ati ndashaka gusubira mu kibanza canje. Ibyo bibonekera numwe mu bakobwa canke mu banditsi bariko baratanga amafilme meza muri kino gihe aho yahinduriye muri filme umwamikazi nguwo ageze muri filme Amaso Yanje amarira iki ino filme yagiye gutangura tubona ko ari inkuru iryoshe ivuga kungene we yaragiye kwiyahura kubwuko umugabo amubuze cyangwa umugabo amwankiye ko bagira mariage mu ndwi zibiri za nyuma ariko aja gusanga yagiye kwiyahurira ahuriyeyo n'uyu mudamu yaragiye kwiyahura kubwuko umugabo amufashe nabi avuga ati jewe ntaco nkenye ntaco mbuze eka nta n'ikintu na kimwe nkenye ngaha ku isi kuko umugabo wanje byose arabifise yaba amazu zaba imodoka n'ibindi byose ubuzima bwiza n'abana banje bari kwiga hanze ariko ubwo rugo nta mahoro ndarubanyemwo. Ati ivyo rero nivyo bintu bije kuntera kwiyahura. Uyu Fanny Ravine wakavuga ati kubera iki jewe nawe narinje kwiyahura kubwuko nshaka umugabo uyundi nawe akabaje kwiyahura kubwuko umugabo amubabaje bya bintu ndakwiye kubyihanganira ariko inyuma yuko aza no guhemuka kundi burya ino si tubayemwo iyo duhemuka tuba turiko twubaka ikindi kintu nawe cyo gushaka guhemukirwa ubu rero yahemukiye
yahemukiwe n'uwo mugabo wiwe ariko abitewe n'uwo yita inshuti. Uwo yita inshuti niwe yamugerageje kugeza aho nawe ahemukirwa, ya mariage rapfa, ariko baja kwisanga bamubuze bose, kandi bose ico kibi bagikoreye hamwe. Wa wundi yarakunze wa wundi nawe aja muri caca cyo kwica wa wundi yarakunze, yaramwatse uwundi. Ibyo rero ni ibintu byagaragaye, ni inkuru nziza turiko turabona ko ino filime ije kumusubiza ku kiringo canke ku mwanya wiwe yaramaze mw'imyaka. Ariwe muntu uwa mbere yandika neza, agakina neza, akatinga neza. Amugani mu gihe tubona ko n'uwamusubiriye ariwe Mimimereye atarigera yicara mu bikorwa akora, mukungene yitwara, ubona ko nawe ari mu ngwano kandi ikomeye, mu ngwano yo gushaka guhanura aba bantu. Tunabashimire kandi tubakurira inkoni ugishitse, tubabwira ko aba bantu bariko baradufasha, aba bantu bariko barakina filime zimeze neza, ni mu gihe bariko barafasha ingo n'imiryango, ni mu gihe bariko barafasha imitima myinshi imenetse, ni mu gihe bariko barafasha abantu benshi bumva bihebuye muri ibi na biriya, ugasanga izo domaine zose bazikubitako. Turashira muri domaine y'ivy'ijambo ry'Imana, aho King Sabas ari aho hantu aherereye. Turavuga mu bintu byo guhanura cyane mu by'ijambo ry'Imana, mu kibano no mu bindi byose, ugasanga Mimimereye nawe aho hantu arahafashe. Uyu mukobwa nawe uyu Fanny Ravine, ugasanga muri bya bintu byerekana ko hari habihebuye ngo bafashwe nabi mu rukundo, hari haba abihebye ngo babafata nabi kubera batewe inda, banswe canke kuri ibi bintu by'amavideo atubona gumasohoka, nawe yarafasha aho hantu ariko araharemesha. Ni mu gihe ubona ko umenga n'abantu bagaburanye mu gushaka guhanura, ni bantu ubona ko bagaburanye mu gushaka gufata domaine zose zo kugira ngo bahanura abantu. Akenshi iyo ukurikiranye filime z'aba bantu urabona neza ko ivyo bakina bifise impanuro canke bafise ico bashaka kuvuga. Abantu bakina ibintu kubwuko bariko barikinisha, bariko bashaka kwikinisha, n'abantu bakina ibintu kubwuko bafise ico bashaka kuvuga, atari babandi bashaka kwikinisha. Koko hariho abakiri bato, ariko abo nabo ntituje tubakengera ngo tubafate nabi, kuko izo zibika zaramagi. Bavuga ngo izo zibika zaramagi. Izo zibika rero nimba zaramagi, dutahure ko n'aba bigeze kuba bato nubwo babaye banini, n'abajya abandi bato bashobora kuba banini. Nitwumve twitaho abakuze gusa, ariko twiteho bose kuko ivyiyumviro biri hose. Ugiye kuraba Mimimereye we wageze ku rugero rwo guhanura na King Sabas bageze ku rugero rwo guhanura abanyagihugu bose muri rusangi, ku vy'amoko, ku vy'ikibano, ku byo kubaho, eka mu bintu byose, muri domaine zose zo kubaho mu buzima bwo kwinosi canke mu gihugu, kugeza aho bashikira n'abatware bacu mu by'imigambwe. Ugasanga bihanuyemo mu bwenge, badaciye ku ruhande, eka kandi badataye indero, badatukanye. Ugasanga ni ibintu n'umukuru eka y'abana perezida ashobora kwicara kumviriza, kandi ugasanga birimo inyigisho imeze neza. Uyu mukobwa Fanny Ravine rero ni umwe mu bariko barakina ingwano iteye ubwoba, aho muri zino filime ariko arasohora muri kino gihe usigara wibaza ngo none uyu mwanya uyu mukobwa ukurahe? Uyu mwanya Fanny Ravine ashobora kwandika ibintu nk'ibi awukurahe? Ariko twarabonye ko aya Amaso Yanje yanditswe na Nolaske, umugabo wiwe Nolaske Ntare niwe yanditse ino ndirimbo. Aho uyu muhungu Nolaske tuko turamubona nk'umuntu w'umwanditsi akwiye, apana babandi bigira, umwanditsi abikwiye kandi umwanditsi wa vrai. Aha ni mu gihe tubona ko mu Burundi dusigaye tufise abanditsi beza bazi ubwenge, eka bandika ibintu biciye ubwenge kandi byerekana ko bihanura. Aha turamushira hamwe na Chris Izo n'umuntu atarazi ko ari umuntu w'umwanditsi mwiza, ariko aza kwiyerekana ko ari gitangaza, aza kwerekana ko ibintu byose bishoboye. Aho yanditse ya filime agatsirikwa nigahere, wewe n'uwundi ndazi ko mwese mwayikunze, uravye yarakunzwe no mu Burundi. Muri filime yari yanditse iza kwerekana ko uyu muhungu arenze, bivanye n'ingene yapanze amasene, bivanye n'ingene yakinishije abakinyi biwe, urabona ko neza ari umukinyi mwiza. Aho twabonye ko Kadoka Kavere y'abana Amede babaye aba director. Aha naho turiko turabona muri no filime Amaso Yanje ko Fanny Ravine ariwe mu director.
koko nimba Fanny Ravina n'umudirector muri iyi Noraske kamwanditsi aba bantu bakwiye amanota ngahe tubwire ngaho muri commentaire uravye nikoze uravye nipanze uravye ingene bariko barayikina ubona wobaha ngahe nk'umufana wa filime z'u Burundi aba bantu ubona bubahira ico bariko barakora tubwire ngaho muri commentaire tubashe kubandanya daba neza ubanze usuzume kuri after subscribe canke s'abone mu gihe utarabikora urabo bikore nimba utarafyonda like naho aho munsi kuri akantu kameze nk'agatoke rabo banze usondeko hamureke tubandanye dusangira hamwe byiza bya filime by'u Burundi narababwiye ko nzobazanira filime zose mukeneye kumenya n'abakinyi babyo hama mu minsi iza tuzotangura kuyagisha babakinyi amaso kuyandi mwibonera mugumane natwe byinshi muzobimenya Amaso Yanje rero ni filime ya Fanny Ravine iriko irandika amateka buke ni filime imaze iminsi 3 isohotse ariko tubona ko igeze ku bihumbi 32 by'abayiravye ntimuvyita bito ntimuvyita ibintu bisanzwe abantu ibihumbi 32 bakoresha amamega yabo si ibintu bisanzwe suko baba bakinye uburofa suko baba bakinye ibyo kwikinisha nuko biba biri mu nyigisho nziza kandi cyane rero no filime Amaso Yanje urabona ko ari filime iri kiragera ku rugero rwiza aho episode ya mbere ishobora gusohoka ugasanga iri ku bantu ibihumbi 32 babiravye mu Burundi ni ikintu ca mbere gigoye kandi gitangaje kuko abarundi dusanze dukoze nk'ukuntu umenga dufise akazigo umenga gute kuraba video umuhaya mahera yawe wari ufise mu mufuko ugasanga dutandukanye n'abakongomani ugasanga dutandukanye n'abanyarwanda ugasanga dutandukanye n'abatanzania bo bavuga ati reka tubarabe kugira ngo twemeze n'amahanga ko dufise igihugu ciza kimeze neza twibuke ko aba bantu mu kwandika filime no mu kuzikina usanga bariko barerekana ubwiza bw'igisagara c'u Burundi usanga bariko barerekana ubwiza bw'imisozi y'u Burundi ivyo ni ibintu navyo niyo yogera hanze mu bazungu bishobora gutera abazungu kuza kuraba aho hantu baba babonye hatangaje muri no filime ugasanga bariko bavuga ati mbe mu Burundi hariyo utuntu nk'utu mbe mu Burundi hariyo inzu nk'iyi ko mu Burundi bavuga ko ari Burundi ko ari igihugu ca mbere gikenye ku isi harashobora kuba hari mwino etage ingano deri iyo utabarabira sukuba wanse kubateza imbere gusa nuko nawe uba wanse iterambere ryawe nubwo ujya muzunga adataca guhereza mu mufuko ngo wewe genda ujye ariko utahure ko kujya kuntu yinjira amahera mu gihugu bizogabanya yama kori turiko turatanga batwaka ku nguvu usange barayaduhebeye dusubire tubeho mu buzima bwa kera ariko igihe bijya bitarashoboka uzosanga bijya byose byama bituruhije aba bantu rero nabo n'abantu ariko baratera mu iterambere ry'igihugu buke bunyi batavuga badasuma ugasanga n'abantu ariko baraterera mu iterambere ry'igihugu bihoreye ariko ugasanga batware bacu ntibariko barabimenya ariko twarabibonye neza ko hari kiriko kirakoreka kiriko kirahinduka aho umukinyi wa ninde umukinyi mwiza si umukinyi wa ninde gusa ahubwo n'umukinyi wa filime wa mbere yatanguriye aba bose turiko turaraba turiko turanavuga ko ba King Sabas ba Mimiraye ba Noraske ba Fanny Ravine bande n'abandi aho twakuze twumva ninde aho twese nuko niko nivuga ukura kwanje urashobora kuba uri kuraba ubusaza bwawe ukabona umenga nukugira ko ariko ari gukura kwa wari ufise nandi gukura kwanje aho gukura kwacu dusanga twari dukunda ikintu ninde ku rugero rusumba nizi filime turiko turaraba aho usanga bari bakunze ku rugero ruteye ubwoba ku rugero kandi ugasanga bariko barahanura ku rwego rw'igihugu mu kibano mu nyifato mu ngendo eka mu bintu byose bibaho mutingwe kirere twagiye kubona umushikiranganje wo kumenyesha makuru no gutuma nako akaba ajejwe n'ibi bintu byose by'amareresi yagiye gusuhuza umukinyi wa filime Ariwe Kireko
turamubona bicaranye ku gitanda kimwe bariko barayaga eka yagiye no yo kumuraba ngo amuremeshe. Aho twabonye avuze ijambo aravuga ati ejo hasumba uno munsi kukuntu ndamusanze, ati kukungene ndamusanze ejo hasumba uyu munsi kuko mitende yo iriko iraboneka. Ni mu gihe uyu Kireko yaragwariye mu bitaro bya Kira Hospital. Ibi bitaro cyane cyane umenga bivura abakire kuko tubona abakire bose canke abatware ari akenshi usanga bariko barivuza. Rero twavuye kuri suje yacu ariyo yacu ya filme Amaso Yanje. Uyu mukobwa rero Fanny biravugwa ko ari karagwana intambara yo kugira ngo asubire mu kibanza ciwe, arashaka kwisubiza ikibanza ciwe ca mbere, arashaka kwisubiza ikibanza ciwe yahozemo co gukina akivugira irya nyuma. Uyu niwe mukinyi wa mbere yarateye ubwoba cyane mu myaka ya 2020, 2021, 2022, 2023 na 2024, aho twabona ko uyu Fanny ari icitegererezo muri filime y'u Burundi. Aho gushikirwa n'ibigeragezo byamugerageje agatandukana na Abel, agatandukana na Ansoro Libati, aho twabonye agabanije umurego canke agabanya inguvu yarafise muri filime, bisa nkaho umenga asubiye inyuma. Ariko kuduga kw'aba bantu turiko turabona basa n'abari bamusubiriye kandi atavuga ngo ariko arabakuraho kuko nabo iyo ngwana arimwo nabo bayirimwo. Twibukanye ko Mireille nawe hari yari ariko mwibuke ko yasinye amasezerano yo gucisha filime yiwe kuri televiziyo ije mu Burundi. Filime yiwe Inama igiye guca kuri televiziyo imwe ngaha mu Burundi. Nta publicité bantumye ariko iryo ni iteka canke n'agaciro k'ibyo bariko barakora canke ko kubona ko filime ndundi zifise ico zimaze. Turindiriye igihe tuzozibona kuri Canal Plus. Ariko twibuke ko izo filime zisanzwe zica kuri televiziyo ya Republika y'u Burundi. Turavuga cyane cyane nka Fanny, tukavuga n'iza Libati na Abel wayo. Aba nibo bantu basa nkaho batwara canke bayoboye, bari ku rugero rwiza muri filime ndundi. Ni mu gihe busanga bateye ubwoba mu byo bakina, mu nyifato zabo, eka mu byo bakina byose usangamo impanuro. Aho usanga televiziyo y'u Burundi iriko irekana filime zabo ku bw'uko babona ko zirimwo ibintu bifasha ugwaruka, abantu bakuze, eka mu bintu byinshi tubona ngaha muri filime y'u Burundi. Turabandanye rero kubona ko Fanny ari umuntu afatiye runini abantu benshi canke abakinyi benshi, aho tuzi ko Mireille yatanye akagashimwe ka best influencer Burundi, nawe yaciye mu maboko ya Fanny. Aho tubona ko benshi usibye kuba barazanwe uyu ya Fanny we yazanwe na Abel wayo muri ibi bintu, aramwinjiza muri filime. Aho Abel wayo we byitwa ko ari papa w'abakinyi ba filime benshi ngaha mu Burundi. Nubwo mutamubona duga ariko bisa nk'ari uko, ariko tutavuze ko abaje bafise ingabire nabo baca baba bana canke ngo abantu atavyo bashoboye. Fanny arafata ikibanza, eka Mireille nawe agafata ikibanza nyene. Mbe tuvuge ngo ninde wa mbere ninde wa kabiri iyo uravye aba bakinyi ngene badukinira. Mireille urabona ko afise igikundiro kirenze Fanny koko nkuko nyene. Eka hariho n'abandi benshi tutavuze no munsi, ariko tuzobapangira
tubabwire ninde wa mbere ninde wa kabiri bivuye kuri amatohoza kogwa na bimwe mu binyamakuru bikora bitanga ama award bakaraba ngo ninde yari yabaye wa mbere ninde yari yabaye wa kabiri bivanye n'ivyo abafana bavuga urashobora gutora ngo ninde wa mbere ninde wa kabiri arenze cyane ariko bitavuga ngo niwe aba asunze uwundi cyane kuko gusumbya uwundi muri filime hari umwaka usanzwe ufite ibikorwa byinshi ariko ubundi ugasanga afite ibikorwa bike bidaca bivuga ko wamugize umwana kuko nawe iyo aramutse agukoma aragukoma aho tuca tuvuga kuri baririmbyi bisi tukarabira kuri wa mukinyi wa muririmbyi wacu Ariwe akiri aho yakoze ibintu bitangaje akubitira mu gafuko abaririmbyi b'u Burundi aho umwaka awumaze ari camamare ariko arakora ibintu bikomeye ku rwego rw'igihugu aho wasanga evenema yose y'igihugu ku mupira ku nama z'igihugu kubiki bahamagaye Kiriku ngo aje kuririmba rero ibyo rero nk'umuririmbyi yamutanze arashobora guca yiguma yibona ijunda n'ijambo umenga ni warenze oro kajya kana nako ibintu kakoze mu mwaka biba birenze uzosubira kumusumba cagiye ukoze neza ariko bitavuga ko nawe atari umukozi nuko rero Fanny Ravini kibanza ciwe gitahane tubandanye gukunda filime z'u Burundi ino filime Amaso Yanje nizera ko igiye kubereka ko hari itandukaniro ry'amafilime dufise mu Burundi hari itandukaniro ry'amafilime dufise ngaha mu kubutaka bw'u Burundi uwo mwaka Fanny Ravini Amaso Yanje agomba abereke abahesho mumenye ko ari umuntu mwiza bivuye ku masanamu muriko murabona ko arenze cyane ku majwi muriko murumva ko arenze cyane ku nyandiko muriko murabona muri filime murabona kwirenze cyane urumva ko rero n'umukozi ariko araza kubikora neza umuntu adaca kandi adakuramo ututege koko agumiza inguvu aho zari ziri aho turiko turamubona muri filime zibiri aba bantu benshi babandanya kwibaza ngo bikora gute ariko wewe ariko abikora kugira ngo yisubize ikibanza ciwe abereke ko ari umukinnyi nyawe by'ukuri abishoboye iyi best influencer y'ino mwaka ngo neyiwe ciao murakoze kandi cyane tuzosubire ku munsi ukurikira